Namusinzere kandi ko tanchokoze. Witwa nde boss? Starboy. Starboy. Yes, sawa. Starboy. Ko bidakunda bijya bintu bibwira gute ijambo ugize ubwire abakunzi ba Kigingi cyane cyane. Abakunzi ndababwiye yuko ari kwihangana iteko ryarasohotse kandi turaryubahiriza. Covid irahari mu gihugu cacu nkuko ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwabyerekanye no kubandanya rero twikingira ingingo y'umushikiranganje twarayubahirije kuko ni muvyeyi w'abarundi arabona ikibereye ku bana ni leta mvyeyi yavuze ati ivyo biteramo vyose bigwira abantu jewe nategekanya kwakira abantu 3,000 canke 4 abantu 3000 muri kiya kibanza urabona yuko vyari kugira Namusinzere kandi ko tanchokoze. Witwa nde boss? Starboy. Starboy. Yes, sawa. Starboy. Kiga namusindu chokoze kuvyerekeye amahoteli mbaye ndisabira. Avaye gutangura ikiganiro. Urabinyemereye. Urazi none jewe wewe mbaza ibibazo hanyuma rero kunyikwegera none nk'ubuye ni ushatse ko ndagucokoza unyibukije ico kintu ko kiba yo option yo gucokoza we mbaza ibibazo Kigingi ndabona umunsi uraberewe kwanza. Merci. Caramel bet. Uno munsi. Ameze neza. Uno munsi uraberewe Yindi bisi Merci. Kigingi kuri bijya bibazo vya Melbet kintu ca mbere numvise bijya bintu bakaratubwira batubwiye ukuntu abarundi tudakoresha réseaux sociaux nko bisanzwe kandi ukabuzi mu bastar b'u Burundi urimo ubiravye ikibazo mufise kuko namwe bw'ubwanyu n'umukoresha réseaux sociaux cyane ikibazo gihari niki turareka ivya Melbet ikibazo gihari d'abord kenshi réseaux sociaux ngaha mu Burundi intambamye ikunda gushikira aba artiste nuko ushirako ikintu kikabura ama views kikabura abantu bakiraba kubera iki yanabivuze ngaha mu Burundi hari potentialité nini internet irahari ariko nikoreshwa uko bikwiye sivyo mwarumvise na mheshimiwa Samia yaravuze internet gouvernement de Tanzania yahaye Burundi biciye muri BBS no kuvuga yuko abanyagihugu bakoresha internet bangana iki abanyagihugu twari tubafise bashobora gukurikirana ibikorwa dukora ariko eske telefone ya Android ishaka kuja kuri YouTube umunyagihugu murundi arafise mikoro arafise les moyens zo kugura iyo telefone hanyuma yaje kuyigura arafise amafaranga yo kugura ama mega est-ce que c'est la priorité niyo priorité canke umunyagihugu buye arikarondera ikimutunga so urumva ni rugamba rurerure nico gituma nama mvuga jewe ntituze turahagarara cyane ku bintu by'abartiste ngo habuziki muranda byukunda kubyumva ayo madeba habuziki twokora iki twebwe abartiste nyabuna reka dushire dutange umuganda n'iterambere ry'igihugu muri rusangi umunyagihugu mutoyi sivyo nta kuntu azoza kuraba karaoke akonsome bière atashize ikintu kuziko ifo yuko dukora ifo yuko mwimbu ibyo kurima sivyo bigwira bikagugwa ubusa ikiro kikaja ku mafaranga 100 cibiharage kikaja ku umucero ukaja ku mafaranga 120 hanyuma umuntu azohaga maze guhaga ni hazoshobora kwipermeta rero ivyo bindi ni kuvuga kunezegwa ni kuvuga kwigurira agatelefone keza kuko azoba yimbuye kandi azoba yungutse azoba ari umwimbu igihugu cyo kiratera imbere sasa rero niho rero n'abartiste caturonkeraho natwe kuko caturonka abantu badukurikira kuri YouTube iyo YouTube abarundi barayija ko kubwinshi uravyumva abantu baragura izo telefone za Android kubwinshi kuko barafise les moyens nayo urumva ntituje ngaho tubeshanye ngo n'abartiste badakora ngo ni iki kitagirane ni ikintu mutidandaza kwidandaza bidandaza kuri bande ntabagura uravyumva abagura bafise izindi priorité muri umwanya abagura bafise priorité zo kuvuga ati umwana wanje aje kwishuri ndonke minervare no kuvuga yuko jewe mfise kaya telefone gatoyi nkitaba chef wanje wo kazi nkitaba naka ariko igikuru nkahembwa utufaranga nkiruka nkari hinzu nkiruka nkarira abana ivyo byo kuri YouTube gasha wumva ariyo priorité
proke YouTube twebwe yaza guhemba umu artiste ari uko abarundi bamuravye kuko nibo bumva ivyo dukora sisa nico gituma twebwe rero dukore cyane arabaririmbyi basora indirimbo zo kungene abantu bokura amaboko mu muzu bagakora abarimyi bakagira abarovyi bakaroba neza abantu bakimbura abantu injya zikagwira uravyumva hanyuma ekonomi y'igihugu amafaranga akagira agaciro hamwe abantu batunga bagatunganirwa niho rero ayema loisir no yitambwe nka loisir kuja kuruhuka kuri YouTube kuja kugira ko internet twahawe tukayikoresha neza turi benshi c'est ça je nibaza ko ari ivyo nahandi je vraiment abartiste twakora abartiste barundi bakora nta kintu badashira kuri YouTube ariko YouTube igatinda guruzuru nk'abantu igihumbi kabintambara kubera iki aba population n'abakoresha iyo internet bangana iki yes okay gatinda kubaze kigingi mu bisanzwe iyo umuntu agiye gutangura ikintu arashobora kubona benefice mugabo iyo abonye ugasanga agiye gutangura nashoboye kuyibona kuva usinya kontra muri MBT ni yahe benefice maze kubona ku bene gihugu kuko bisaba ko dukora ikintu abantu b'investisseur kuvuga aba investisseur abantu bazana imitahe abantu bashiramo ibintu mu buryo kuko Melbet nubwo ari shiramwe rize ukora urudandazwa naryo nyine rafise investissement ryakoze kugira rize nga so Melbet rero ije ku rubuga hari abandi bariko hari abandi bahari nabivuze mu ntango Melbet ni shiramwe ryazanye amakota ya mbere ugenda ubirabo biverifye si nta publicité ndiko kurira abandi ariko hari ama societe yandi akora ivya pari byo betting ariko Melbet niyo ya mbere izanye korohereza umuntu agashaka gukoresha internet kwa gusa ufise telefone yawe Android ukagenda muri Google ugatapa Melbet onka amamega bigusaba uravyumva iyo niyo nyungu abanyagihugu bariko udafise amamega urinjira uri karibu na Melbet ushaka uri muri limited Eco Cash noze ya Onamob ushaka uri muri Econet ushaka uri muri Smart nta mayinite ufise uno munsi kumugoroba ubigerageze ugire gucya bagiye gukorana urumva ni hariho n'uburusho bwinshi butandukanye aho rero ntibagiye kimwe na herako iyo mvuze amakota ku bantu bazi ivyo gubetinga uno munsi Minushe azawukina na Starboy amahigwe menshi tuyashize kuri Minushe iyo ugiye kuraba ku yandi mapari amahigwe ni biharuro baguha kugira ayo mafaranga ushize kuri Minushe cugwiza niyo bitale kota genda urabe kuri Melbet urabe no ku yandi mapari Melbet iri hejuru nukuvuga nshize ko 10000 usanga kuri Melbet baduhaye 4.5 uravyumva ariko ku yandi batanze 3.8 na cyane cyane tumenyereye ku yandi mashira hamwe hariho amahera bakate ya benefice mbe kuri Melbet naho bimeze gute kuko nibaguha aje nyene director amahera usanga toya ya benefice yishira oye kuri Melbet barafise kungene babikora sivyo nibaza yuko nurudandazwa kuko mwese nimuza gusinda hari abadatsinda ivyo rero Melbet nibaza yuko nta kibazo ntiza gukata umuntu yatsinze vraiment kuko hari uburyo bwinshi bwo kudandaza kandi ntihombe ntiza gufata umuntu yatsinze Minushe yatsinze Starboy hanyuma ngo ngo ari umurajya amahera nzaguha ngo ndakuramwe ibihumbi 2 ngo vya Melbet no none quand même natwe dushemo logique turazi kungene ça fonctionne urazi neza ko hari abandi nabo bashize kuri Starboy none ashabaza kuriha biroroshe kumva tugende tuyaze gato kuvyerekeye Kigingi Sama Comedy baherutse kugira video twebwira yuko bidakunda bijya bintu bibwira gute ijambo ugize ubwire abakunzi ba Kigingi cyane abakunzi ndababwiye yuko ari kwihangana iteko ryarasohotse kandi turaryubahiriza covid irahari mu gihugu cacu nkuko ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwabyerekanye no kubandanya rero twikingira ingingo y'umushikiranganje twarayubahirije kuko ni muvyeyi w'abarundi arabona ikibereye kubana ni leta mvyeyi yavuze ati ivyo biteramo vyose bigwira abantu jewe nategekanya kwakira abantu 3000 canke 4 abantu 3000 muri kiya kibanza urabona yuko vyari kugira nubwo namye ndabivuga ubuherutse ntitwaronsa akaryo peut-être kubera umurindi ari mwinshi ko kuronka iyo turonka akaryo ko kwiga ukungene twobikora kuko nka kiya kibanza ukiravye cashobora kwakira abantu 2000 canke 3000 ariko leta yari yoshobora kuvuga ati ni nka suggestion ni nka proposition nk'umwana w'igihugu kuko ni leta mvyeyi ikavuga ati igiteramo kizoba ca pamoje dufate Kigingi Sama
cari gitekanije ku bantu 3000 hazokwinjira abantu 500 gusa abantu 500 tukaratuvuga ati nakundi twamwari kwinjira kuri 1010 ariko mugiye kwinjira ku 1050 ariko tukatugira distanciation tukabambika ama masque ntihagire umuntu umwe yinjira atambaye cashne tukabakarabisha hakabaho n'ijya distanciation sociale ariko igiteramo kikaba ariko kubera ngira peut-être nibaza yuko yari alerte nibaza yuko yego umuvyeyi rero hari avuga ati banza muhagarike vyose kuko turabona ko tuko tuja ahantu hagoye nuko jewe rero abarundi bari biteguye ico giteramo ndababwire ntimwihangane covid kuri hari ibintu vyinshi twagiye turabura imyaka ingahe irahezerane passe n'icabaye mwari hanganye nuko gusubuye twari twatangwe ama publicité n'ibindi ariko nukwihangana hari ibintu vyinshi bigenda birahinduka singaho nyene none nko nabivuze ni kwisinzima ariko nta kuntu to kwizeza abakunzi yuko vuba mushobora kukizana kuko no musiki tabaye murashobora kwegeza itariki imbere mu gihe hagiye kumera neza mu gihugu cyacu Burundi ibintu bikazogenda neza nukuri jewe si jewe nije kitabaye mpomba ni kuvuga yuko nubu ejo ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwovuga bati ibiharuro vyamanutse n'ukuri nta covid tuko turabona abantu nibisanzuwe asha nsubira guca kuri mwebwe nintabara mumbwirira abantu baze yego turyoherwane yego kuko jewe nivyo bintunze aho gatike kinjira babo hama namwe mukaryoherwa umuntu akaruhuka so ejo rero canke hirya ejo Imana idufashije bikagenda neza tuzoshobora kugikora bien sûr yego Kigingi hari abantu batabazi bumvise show isivye batabazi ko hari uburyo ubumaze gukoresha imbere nubwo hataba hataragera hariho igihombo uba wagize igihe show ihagaze bien sûr niko yego cane gose nka kwa kundi sivyo wowe urateguye mu rubanza uratetse uraguza inzoga hari ibisubizwa hari n'ibidasubizwa ni urumva ari nuko bimeza hano hose yego hariho rero ibintu bimwe tuba twatanze ama avance ama podium ama sono urabona bijya bintu ama éclairage ama écran ni ibintu bizimvye vraiment yego hanyuma bamwe bagasubiza abandi nabo bwira ati ni gice tugusubiza igice abandi nabo ati nukuri tugusubiza gusa niyo vyasubira turacari ngaha iyi business ntugire tuyivemo uragaruka utori podium abarundi niko bimeze kuko kandi ndabona bumva nanditse shavura kuko ayo mara ashobora kuba yakoresheje ikindi kintu sivyo ashobora kuba yakoresheje ikindi kintu none uzashaka ukara ngo ya kare basi yaguhaye podium nimbara wamuhaye avance akureke basi ni hagira azosubira yigura oya nubundi nukuri twarumvikanye ego vraiment nabantu beza cyane ndabashimire cyane nibaza yuko nabo nyene si ntaco bitwaye ndabavuze bafite podium nziza World Beach abantu bo ku World Beach twarumvikanye neza nshimira n'umugenzi yabanshikanye ko n'abandi bose turakorana nukuri ndabashimira yego reka tugushimire natwe bwakoze cha nyuma kenshi usozera mbega kuzana ndimbati no bakinyi ba comedy mu gihugu cy'u Rwanda kandi babishoboye ndetse banabizi yari inciro yiwe ya mbere kumuzana mu Burundi byari byarakoroheye mbega niki cyakugoye kugira ashobore gushika hano mu gihugu cyacu Burundi bon urumva umbare ngo vyari vyarakoroheye hanyuma mu nyumusubira kumbaza ngo mbega niki cyakugoye tumbereza neza okay byaranyoroheye urumva nta cangoye yego avuga inoti nibanga giwe na jewe none wewe Starboy ni wawe gwanje Star TV ni wawe ukora wenyene yeah of course oya nta cameraman ufise so ndamufise cameraman arahari umuhemba ngaho amahera ndamuha ni banga none